kino gihe navuga yuko tugeze kure cyane. N'ikindi naco mwibuke gukurikirana ibikorwa byacu kuri YouTube yacu no kuri Facebook yacu hose gusa wandika God's Believers. Why ugoma wishurikira why ugoma urira why oh why. Yes, nkuko bisanzwe bimeze murabizi ko twama tubazanira bishasha buri uko bukeye uko bwijena cyane cyane kuri TV yacu ariyo ni Yourself TV. Murabona ko uyu munsi dufise urubanza rudasanzwe niko nabivuga bwo kwakira abakozi b'Imana barenze umwe, ni God Believers. Tipe nkunda cyane, abatipe nemera bagendana piano mu kanwa, bagendana battery mu kanwa, bagendana gitari mu kanwa, ko bigenda kose mu kanya muraza kuvyumva ibintu biza kuba bimeze neza. Nyita Edison ndayahoze nkaba ndi kumwe na Arkeni hariya kuri kamera za ni Yourself TV. Uyu munsi twinjira muri mwemu ibintu bikomere, kandi kwinjira muri mwemu rero mwitegure kwihana kwa batipe barengiza muri mwemu bigakomera. Gato imbere yuko dutangura reka mande ndabasabe bidondora umwe na cyane cyane ko bariko baradukurikirana kugira ngo bamenye no team igize God Believers ni bande. Reka mpere ngaha. Shalom shalom. Nitwa Sami nkaba ndi umwe muri God Believers. Okay. Yes. Shalom shalom. Nitwa Zach Believer nkaba ndi umwe muri God Believers. Shalom shalom, nitwa Divin nkaba ndi umwe muri God Believers. Shalom shalom, nitwa Jerome nkaba ndi umwe mu barimvyi barimba muri God Believers. Shalom shalom, nkaba nitwa Fabrice ndi umwe mu baririmba muri God Believers. Aburumva ko ari abasore ba kiritera bakarisama kandi bazanye ide nziza yo gukorera hamwe badakoze umwe ku giti ciwe nuko ari umwe naho nyene bigenda neza mugabo bagize bati reka tugire gute dufashanye dukutse ikivi hanyuma ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Ndahera kuri Sami. God Believers iyo bijya hose abarundi bose ntibumva icyongereza, mwashatse kuvuga ikwereka guhitamwo ino title. God Believers ni mucongereza mu Kirundi nabizeye Imana. Amegituma twarabisemo nuko ariko twahishuriwe na mpemu yera. Nuko ariko mwahishuriwe na mpemu yera. Abana bariya bagaca bibaza bati ninde hagati yanyu mwe muri abasore bane yazanye idea, abasore batanu Prito yazanye ide yo kugira ngo God Believers ibeho. God Believers wazanye idea ni umbrada turi kumwe. Ni muri bwa umwe nyene twisanze turabanye twakuriye muri eglise. Dusanga umwe muri twe afise iciyumviro cuko yo dukoranye. Amabigatora inzira. Natubwira uko mpemu yera yamutiyeho. Hama kaca ayo asangitse. Just uravuga yuko ari mpemu yera. Navuga yuko nakora ama recherche menshi cyane. Rero igihe kimwe nabona kuri internet nza kubona aba artiste baririmba bo hanze muri Amerika bagira style nyene ya acapella. Cyane yuko ndavuga ati eske natwe nta kuntu twikora vraiment style ya acapella. Rero turahura n'aba type cyangwa ati vraiment nta kuntu twogira aka kantu tuka créer groupe na twebwe tugire style ya acapella. Turagerageza petit à petit Imana iradushoboza. Ubu tugeze kure cyane ku style ya acapella. Avuze ko mugeze kure cyane. Le type là acha tubwira ahantu mugeze, aho mwavuye naho mugeze, mugitangura byari bimeze gute, kino gihe aho mwishimira mugeze ni he? Kino gihe navuga yuko tugeze kure cyane. Kure no kuvuga ukuru twatanguye suko tukimeze. Umva kera twatangura tudashoboye kuja muri studio, kera twatangura tudashoboye tutazira amajwi no kuririmba, ariko ubu dusigaye tuja kuri studio tugasora indirimbo tugasora na clip kandi zigakundwa n'igihugu cyose, haruhande y'igihugu no hanze y'igihugu. Yego rero bisanzwe bimeze. Ndabasabe gato mwavuze ati acapella kuba ariko baratwumviriza acapella no kuvuga iki mubikora gute? Ari abatumva isiguro yavyo. Style ya acapella no kuririmba udakoresheje ibicurarangisho. Ego, merci. Ivyo bicurarangisho navyo turumva umengo muri ko murarimba indirimbo haragaragaramwo piano, haragaragaramwo ntuze battery, bigena byo bavyazananye hehe ku munwa nyene bimwe navuga. Ego ku munwa nyene turabereye.
indirimbo yose mupreferiye ariyo yose ndazi ko mufise nyinshi ko murafise indirimbo nka Merry Christmas, murafise Sayoni, murafise indirimbo mwakoranye na Aime Uwimana kuva Kigali mu Rwanda, indirimbo mwise Why, n'indirimbo yindi mwise Fula ya Mbingu n'izindi gutyo sinoze ndakunda ziheze kubera ibikorwa mumaze gukora ni byinshi cyane. Mugabo ariko baratwumviriza cyangwa ariko baradukurikirana barifuza kuraba ati bano basore babikora gute, iyi acapella style bakoramwe hano muri tutamenyereye ni yihe. Let's go. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. 1 2 go. Bara bara ba 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 bara 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 ba 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 bara 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 ba 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 bara 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 ba ba ba. Nitaingia kwa shangwe, ngia lango lake ngia kwa shangwe kuu. Sema siku njema Bwana ameifanya, furahi kufika mbinguni. Arabifuje gukoma amashi muyakome nta kibazo. Ona ko ibintu biba bimeze neza cyane, urabona ko mubikora neza kugira ngo mugeraho indirimbo isohoka canke mukageraho muvuga ati ikorwa twagiteguye tukende kugishyira habona biba twara umwanya na gute. Navuga ko bidutwara umwanya utari muto kuko icambere imbere yuko twandika indirimbo turamanza tugasenga. Okay. Tumaze kuyandika imbere yuko tuyigira records turasenga. Après ya record turarindira mixage. Mixage maze guheza turagenda tukumva. Twumvirije turagosora. Tumaze kugosora imbere yuko du programa gushira indirimbo kuri YouTube turasenga. Tumaze gushira indirimbo kuri YouTube tugasenga kugira imitima y'abantu ibe prêt no kuyakira. Urumva ko idufata umwanya munini, mugabo umwanya munini wose dufata munini no amasengesho. Okay. Abana bari yabo hava baca bibaza bati aba batipe bagize team ya God Believers amafaranga ntagenda ari menshi ku bikorwa byabo kubera atavyuma bigezweho bakunda gukoresha, wo bishuriki uburyo bugenda ryari ko numva umenga umwanya muremure mamuri imbere y'Imana na cyane cyane kugira bigende neza. Uburyo bugenda mu ma studio. Okay. Kubera style yacu atari studio iri professionnel. Ntituronka projet nkiyo dushaka. Okay. Ego kubera urabona kumixa amajwi yonyene ata ukamixa ama beatbox ama base ukamixa udusolo voice tw'umunwa ni ibintu utagiye muri studio niniya bigoye. Rero biradufata ikiguzi kininiya muri studio cyane cyane. Nabonye hanini wewe ari we hanini urimwo battery urimwo piano urimwo byose vyakujemwo ryari wabitanguye umaze kuja hamwe n'aba muri kumwe canke n'imbere yaho waho rugira amatizi. Mbona bitangiye tumaze kuja kumwe n'aba niho nabonye vy'ukuri ndafise impano nkeneye kugaragaza muri twebwe. Hama iyo mpano yanje nkuko twavye mu visionnaire ko ari zake acarayibona aravuga ati bro wewe ufise impano yuku genda rero urondera ama recherche kugira iyi impano yawe uyikuze muri God Believers. Rero ca ndatangura ndagira ama recherche buke nkuko yabivuze ntivyatangiye nkuko ndabikora. Ntihagera igihe uri kurabikora ukiplanta bikanki pepu zigahera. Novuga nyuma ngo urakoresha ingufu nyinshi. Ikintu cyose ni etape. Iyo etape vraiment yuko binkora narayirenze. Ariko hari igihe byigeze kuba bishika. Yes gose bitangura byari bigoye. Gatoya uducishirizaho gatoya nk'imisegonde nk'itanu. Yego ko ndimbi yari yose uko bigenza. Okay. Atari sana biva kwintu bimeze neza. Mwambwiye ko hari aho mwavuye naho mugeze. Twari turangije umwaka wa 2020
2020 iyo bijya hose ngo ni wo mwaka mwafashe mu rugendo ruberekeza i Kigali gukorana na Aime. Turashaka mutubwira uko mwasanze umuziki w'i Kigali no mu Burundi bimeze na cyane cyane mwibabakiriye gute, hari abantu urumva bagira twe twaramaze kurengana abatipe ntibaramenyekana ntibaragira gute, mushiki Kigali mwakiriwe gute, Aime yabakiriye gute, yasanze mumeze gute, yo basanze rutita? Amaco twovuga ku bijanye n'urugendo rwacu rw'i Kigali, icambere na mbere batwakire nk'abakozi b'Imana nyene tugiye hariya tujanye ubutumwa. Ama ikindi naco wavuze cerekeye muziki wo mu Rwanda mu Burundi no mu Burundi muri gospel. Ego muri gospel muziki wo mu Rwanda uriko ratera imbere, ariko no mu Burundi muziki uratera imbere. Ngiki mwasanze bafise mwe mudafise? Hariya barafise ukungene bikorwa vyabo honyene ubwabo by'agaciro bo hariya. Ngaha nta gaciro bahereza ibikorwa mu Doke barabiha agaciro, ariko ni etape nizo zitangana. Ego ho kugwa iki kugira ngo izo etape natwe tuzishikeko mugerageje kuraba ubwenge mwarahuye hariya? Ico twovuga nuko impano yose nishobora kwishikana wishikanye, irakeneye izindi impano kugira ngo igishika wishikanye. Natwe turabaririmbyi turakeneye impano yindi ya producteur, turakeneye indi impano yaba bamenyesha makuru, izindi impano izo zose zifatanye hamwe tukavyumva hamwe mu bumwe turashobora gushika ku yindi etape atari tugeze simbi, ariko turashobora gushika ku yindi etape hamwe turi twese. Abana bari yatakanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Iyo bija hose mugiye kurahura ubwenge niko no bivuga. Ngaho tubwira ico mwungutse mu rugendo mwakoreye i Kigali, haruhande y'indi mu mwakoranye na Aime kandi giwe cyane mwise why? Ico twungutse kwanza nukuba kwanza twaragiye tugera iyo honor yo gukorana nawe ko n'umuntu adasanzwe mu Rwanda, n'umuntu novuga yuko hariya bamufata nka Polinaire ku tumufatino. Ico ni kimwe twungutse. Ama ikindi naco twacungutse mu buryo bw'impemu hamwe no gukorera imishaha myinshi. Ko twarashitse hariya nitwicaye baratugomwe bagumye bashaka yuko dukora ma stage atandukanye hariya. Ego mva ko ibintu babimeze neza. Harakandi ga freestyle ngira ndabasabe kandi mbere yuko dukomeza tugana ku musozo w'ikiganiro mbe ndahita mwindirimbo nije ndabahitiramo nje ndabahitiramo ko hano mfise playlist nini hano. Furaha ya mbingu. Tutaiona furaha tele na utukufu wa utai. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo tutaiona furaha tele na utukufu wa utai. Haleluya, haleluya, haleluya. Ami mokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ami sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yangu. Yesu amelifungua lango nzuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake. Wow. Wana ko ibintu bimeze neza, ibintu babiryoshe. Mvuga iki ndeki iki na cyane kuvyiza muri ko murakorera igihugu canyu cy'u Burundi cyabibarutse gukomeza ukayangana cyangwa gushininga ijya nino. Nta kindi no saba Barundi atarugira gute atari gushikira impano zose zibarizwa mu gwaruka rw'igihugu cyacu Burundi. Muri ko muravuga badusumvye abandi nuko abana bari yabazibonye hama barahaguruka barazikuza baraziduza baja hamwe, ibintu biraheza bibandanya bigenda neza. Twari dutanguye umwaka wa 2021. Ivyo bijya hose abarundi n'abarundi kazi hari vyinshi baba bitizo kubera muri mu migwi tari miki hano ku butaka bw'u Burundi iri kwirakora neza. Abana bariya
bifuza kumenya plan y'ibikorwa byanyu mugiye kubikora gute babitegeye kwiki na cyane cyane bariko barakurikirana televiziyo yanyu ariyo yacu niyo Cell TV. Cece rovuga nk'abafanzi bato ko dukurikirana bamenye yuko ivya 2020 vyaheze tugiye mu vya 2021. Urumva ivyananiranye muri 2021 muri 2020 muri 2020 bigiye gushoboka. Hama plan zacu tugiye dufise kuno mwaka ni vyinshi cyane ariko rero tubabwiye gusa plan zibiri zitatu. Dufise indirimbo tugiye tusohore vuba ariyo na MTC collabo twakoranye soon irasohoka. Na album tugiye gusohora vuba muri uwo mwaka nyene mwitegura. Azo bari album ya mbere? Izo bari album ya mbere. Muvuze uyu mwaka ni mu mpera ni hagati bimeze gute? Bon azo bari muzomenyeshwa nyene mugabo uyu mwaka ntuzohera. Umwaka ntuzohera. Rero bitege kudushigikira nuko nyene wabivuze umutima wo gushigikira vraiment ukeneye cyane gose mudushigikire kuko iyo mudushigikiye twebwe hari izindi nguvu turonka zisumba izo twari dufise. Okay, mva ko ibintu bimeze neza. Icyo musaba abarundi n'abarundikazi na cyane cyane comme message ibyo wavuze ati nguvu y'iki mugabo barakeneye kumenya ati kabisa nka lancement muvuga ati turinjiye muri 2021 reka natwe tulance ino message kugira ngo ivyo tudashoye muri 2020 dufadikanije nabo bize bikunde na cyane cyane nimba ari sponsor canke iki kuko muri mwenyene biragoye ko mubishobora kuko birasaba uburyo butari buke haruhande yuko ndabaheruka muri Q Records sinzi ko ari yo mukiri kwa King Daniel muzee wa kazi baza ko kino gihe umurimo yatanguye agomba kuwusozera cyangwa agomba gukomeza gushika data watwese uri mwijuraje message mwohereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Message twohereza abakunzi b'umuziki icambere ni imwe. God's believers turiho ku bwanyu. Mudahari twebwe ntituriho. Bisigura ko turakeneye ama support mu buryo bwose bushoboka. Icambere turakeneye support y'uburyo amafaranga kugira dukore clip ise neza bidutwara uburyo bwinshi kumbure kwambara ama image n'ibindi bibaki bikenewe kugira umuntu agire tournage rero birasaba uburyo bwinshi ico dusaba nuko wowe uri kuraturaba wo dushigikiza uburyo bwawe kugira ubutumwa tuvuga bugere kure dufise indirimbo nyinshi muri studio twavuze ko vuba tuzorekura album rero album kugira ise neza ikeneye uburyo ubwo buryo turabajene tumeze uku ntabwo twokwishobora ariko hamwe na wewe n'uburyo bwawe n'uri karaturaba wese turashobora gushika kure cyane gose n'indi support twobasaba dukorera Imana mudusengere cyane mudushigikiza amasengesho yanyu umuntu wese ari kararaba kino kiganiro adusengere asengere God's believers n'ikindi naco mwibuke gukurikirana ibikorwa byacu kuri YouTube yacu no kuri Facebook yacu hose gusa wandika God's believers ugajubona ibikorwa byose duhora dukora dushikako merci beaucoup. Nuko nibaza ko yaba diaspora baba barundi baba ntose baba bari kino kiganiro bakeneye ubufasha ntitwohera hiza tutari muri mont je ubwo ndagiye mugabo ndabasigira bano bagabo bariko baragira gute baraduhereza karirimbo nagumye ngaruka ko cyane yakwakoranye na Aime Uwimana why naye hasigaye ndabakunda kandi cyane let's go. Yesu yaritanze kumusaraba kubera twebwe bizacunimba yishize ko niyacumi babaro yikureye ubukene bw'umwami Yesu bwaducikishije abatuzi nico gituma ewe nshuti yanje n'amavi hari yo kurira why uguma wicurikira why uguma urira why why uguma wicurikira why uguma